hadabaye mu kubaka uje telefone nta telefone babaka icyo kintu ingatsi sinacemera bake telefone ahubwo bonyene aba ari bo bahibihereza umwanya mutoya wa telefone kugira babereke ko atasusi bifite nayo mu kugabanya kuvugana n'abantu benshi bimutwara umwanya mwinshi. Urakoze ku iyo mpanuro. Hariho ubutwara amashirahamwe ngaha twavuganye, amashirahamwe yitwa Meritus, twaravuganye twakoranye iganiro ngaha kiriko ku rubuga nyene Daniel Mugisha, urumva yari twaravuze ko ikintu cy'amatelefone, aravuga ati ngo abakobwa ngo ubu bahembwa amafaranga menshi, ivyo yavuze baranabibeshuje abakobwa bariyo ku mushahara bakorera, ariko ntaco. Hanyuma ikindi kintu yavuze no kubwira ko nanje tutumvikanye ko birangira mugo babikoze kwa kundi, bari bafise umugambi wo kubaka amatelefone ngo baze bagenda amatelefone bajanye ngo kubera yuko ngo amatelefone ngo bafasha ngo gutoroka, ngira yuko ngo ambassade nibizi ngo leta nibizi gute none ubuko bazotahana ibiziga ntibazobimenya kuri aeroport ntibazokwandika raporo y'ikiziga catashe urupapa batotanga raporo y'umuntu yagize ikibazo hariya ariko aratabaza n'umuntu gufata umuntu afise amasekatrice afise inyuzi za operation ukakubita kuri sonde ukagira iyo ni imanisme. Ndabaramukije inshuti zanje mudukurikira kwishe ni Daniel Mugisha, urubuga rutabariza abarondikazi bari muri Arabia Saudite canke n'abarahandi mugo bafise ibibazo. Uyu munsi kwirigenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025 hari umuntu yampamagaye ambwira ko ashaka ko dusangira ikiganiro, ambwira ko mu byo dukora ko urubuga byo gutabariza bari muri Arabia Saudite ko afise ikintu agomba kubivuga ko kuko adukurikira. Nashimye ko tubana mu kiganiro kigufi agirisha tubwiye ico agomba kutubwira, kitubwire turi live namwe ngaha mu vyumva. Ijambo ni gwanye. Ego ndagize mwiriwe cyane. Amahoro. Ndumuntu nigenga mugabo nkurikirana cyane ibiganiro byanyu. Ego imbere rero yuko nogira ico nshikirije mbanje kwanza kubashimira cyane. Ndabashimiye cyane. Daniel Mugisha murakoze cyane ukwitanga muriko murakora muri ibi bintu. Ego me jewe ndumurundi ndafise abantu benshi b'imiryango inshuti ababanyi bariko barirukanka hirya no hino, kandi si kubera kwirukanka n'ubuzima bw'igihugu cacu kubura akazi, ariko kandi naho kubura akazi ibyo kuja guca ingero mu bihugu bitandukanye byaramye. Igihugu ugize n'Imana ukaronko igihugu kivuga ati ndakeneye abantu baza gukora, byari ibintu byiza cyane. Mu gihe wewe ubuzi yuko muri uyu mwanya nta hantu uri ufite woshira abo bantu ngo bakore, ukaronka umuntu akubwira ati reka baje gukora, byari ibintu byiza cyane. Yego urabona abana benshi bariko baragenda birukanka mu ibyo bihugu kuja gukora, mukabona ibihugu bigoye. Ni ibihugu by'abantu batagira ikinyanko ko twebwe abarundi canke ako karere ka East Africa tubayeho. N'abantu bafise iyindi miterere yabo. Encore ntiduhuje n'uruhu. Abantu b'uruhu bagaya donc bafata ukundi kuntu. Kubana nabo rero bisaba kwigengesera, donc kuko n'abantu na yindi shwa bafise kuko barakeneye abakozi bo mu mazu, mugabo abo bene wabo basangiye uruhu n'igihugu bobo kugira baze babakorere mu mazu yabo nk'ibyo barundi kazi bagenda gukora, ntago bo bikora kuko babanganye uburyo. Rero cyo bikudutwara donc sinzi nuko no izina no byita kuko barashiramo akantu kakagaye na negligence. Bo tuje rero kuri ibi bintu uri korakora kuri iki gikorwa uri kurakora, abantu urabona yuko ubuzima bw'abantu buriko buragira ikibazo kinini cyane. Abantu bariko barapfa. Eske none no byita ko ari intambara iri kiraba. Bongerageje gusarangura mu majambo wakoresheje, uravuga yuko ngo leta ngo ambassade ngo ntibizi. Sinshobora kubikwemerera. Sinshobora kubikwemerera kuko
nta muntu avuye mu rugombo nta muntu avuye muyinga azi Saudi Arabia ahariho nta muntu icambere nta n'ibyongereza babavuga benshi nta bifaransa benshi babavuga canke ibyo byarabo ni kuvuga yuko umuntu wese ajabutse leta iri muzi uko canke batubwire yuko hari amagence kuko hari ibintu biriko biraba ugasanga hariho agence umuntu yigirira mu nzi wiwe ubu duhereye no mu Burundi bamaze kubigira ingeso baragenda bagafata abantu bakababwira ngo hariho ngo abantu bagenda ngo nimuzana amahera ngo byihute ubwa mbere bajya barondera abantu bajana abo barabu barabahereza amafaranga y'agashimwe mugabo no munsi barabigize idiri kubera iki kubura ubuzi n'ubweskorore kanda yarye azotuma yanyishuza tuzotuma tuburana mugabo uyu munsi nawe urengeje ubu rero niko abarundi basigaye bameze abantu rero bariko baragenda ku bwinshi eske leta ubwo mumbwira yuko umuntu yokurira kuri aeroport ata checking ibaye ibiku naho yoca mu kindi gihugu agaca muri Kenya agaca hehe iyagiye tu ambassade y'ico gihugu agiyemo itegezwa kuba informe kari umwene gihugu waho yinjiye yego kumbwira ara yuko leta ngo itabizi ngo ambassade ntibizi wowe uri kurabesha ahubwo irabizi nibavuge leta ibyirimwo nibiki iri kirashaka kubene gihugu bayo none niri kirashaka kugira twoyita genocide twoyita itsembatsemba ry'abanyagihugu babo bari mu ibyo bihugu abariho babicira kuko sindabyumva yuko umuntu yitwa nk'uyo Karine eske n'umuntu ari muri ministeri ari muri ambassade ari muri agence pour le moment ambassade imisi umaze uri kuravuga utabaza bamwe bapfa abandi baburi gurengero abandi bataha ambassade kubera iki dashobora gusohoka bagafata uyo muntu Karine na yandi ma agence abarungika bababaze eske le contrat twasinye mwebwe na leta muriko murabikora gute ibintu biriko biragenda gute jewe si je me trompe hari amasezerano yabaye ya Saudi Arabia n'u Burundi bw'abakozi none amasezerano yaragiye mu ngiro canke naraja mu ngiro k'ibintu byose nuze ya ministeri ya interieur de relation yabisiguye bakavuga ibyo kuvuzwa bakavuza ibyo ibyiki byose none ni ibintu bakivuga canke byaramaze guba appliqué abantu bagenda bari mu iyo contrat none bagenda mu iyo contrat kubera iki abantu bariko barateseka bagihura n'ibibazo bimeze uko untunge gatanda gushiremo murabandanya ariko ikintu gikomeye cyane iruhande yo kudushimira hariho n'ikindi uvuga ko dushobora kuba tuvuga uko tutavyumva kumwe aha imvugo dukoresha urayidutunga ko kubera yuko tuba turiko turatabaza hari n'ibyo usanga dusaba bajya nyene mu by'ukuri si ukuvuga yuko tutabibona kandi turabivuga urumva ambassade ibwirizwa kugira uruhara kandi n'ubushikiranganje bujejwe ubwirizwa kugira uruhara nago nyene hari ibyo tubasaba bibaye ngombwa bakabidufasha iyo bavyemeye niyo ivyo batemeye navyo barihuramira mugabo sinobora kubivuga ngaha kandi ivyo badufasha rimwe na rimwe turabashimira hano rero ikintu kimwe novuga nimba nakumvise neza uvuze ati ushaka kumenya nimba ayo masezerano leta yasinyiraniye na Saudi Arabia yoba yaratanguye gukora yoba yaragiye mu ngiro canke nimba tukiyarindiriye ko azokora mu yandi majambo nubwo utabivuze neza ko mbura bishikako abantu baje muri Saudi Arabia bamye bajayo kuva kera amasezerano ataraba ariko jewe ndashaka kuvuga yuko ivyo ariko ndabona nta cyahindutse kinini jewe namye ndabikora bino bintu kuva 2018 video ya mbere ngaha kuva 2018 umwaka wa 2018 abantu bahura n'ibyago
uko bahura navyo n'ubu niko bimeze kuko ahubwo mbere ubu vyariyongereye kure niyo wanashaka kuko ivyemezo ndabifise kandi biri ngaha nyene je n'ibimenyetso biriko none ko hari amafoto berekana intumwa za Arabie Saoudite za Saudi Arabia zagiye mu Burundi bariko bareshanja na ministre wa relations extérieures basinye leta ikavuga ati hariho umugwi bagiye gutora uzojejwa ibyo bintu byo kurungika abantu none ni ibintu bikivugwa nibyo dukeneye kumenya kugira tumenye ntituze turirirwa basi tubagora tureka abantu bapfe nyene nakundi babice bagiye bitazwi basi mugabo bareke kuduhuma amaso kuma televiziyo batubwira ati amasezerano yakunze ubu ngubu bazogenda gukora bazogenda mbe ni giki kibuze abantu barabuze ubuzi mu Burundi pourquoi pas batongereza abakozi batume bafata abo bakozi barungitswe abo bagiye gucakara bavuga ati okay muzotanga taxes zingana uko kugira baronderemwe imishahara yabo bantu bazobakurikirana nimba ari n'amamoto nimba ari n'imiduga bazobagurira bari bagumeyo bahembwe n'amazu bayakote mugabo habe hariho umuntu avuga ati muri Riyadh hariho kanaka hajejwe tuzofata chaque vendredi bajya babosi babo bagiye gusenga uyo munabe yageze nimba ari muri Riyadh babe bafise carrier de rencontre chaque mois bagibe bafise umunsi umwe uyo muntu agenda gutembera ya telefone ababosi b'abantu bose bakora bari mu ico gisagara uti abakozi banyu muze kubareka isahizi nizi duhurira aha hari inama bafise n'umunsi baserukira avuye muri ambassade akagenda kabegera akababaza ibibazo bahaha kuko baba banavuga ikirundi bavuge ibibazo bafise umwe wese hanyuma uyo mukozi asubira inyuma bagende muri biro bagire nabo raporo uwo babona ko bikaze ba telefone umukoresha wiwe umukozi wawe ibimeze kunuku wanashaka hajemo na administration muri Arabia Saoudite nimba ari muri Riyadh habe harimo n'abantu bo muri Riyadh nyene bo bategeza kuba en collaboration n'uyaserukira abo barundi yagiye kubatemberera muri ico gihe kugira ababwire ati okay wewe urumwarabu umugabo umukozi akorera kanaka Asadi afise ikibazo kiniki bakakiregera alamiable bitarinze kugera kure nimba ari do changer umukozi batamuhereza undi mugabo bizwi bamujana handi mugabo hariho suivi na projet nimwe itagira suivi abantu ni benshi babuza akazi mu Burundi nibongeze bakata amataxi abo bakozi bagiye batuma bahembwa make mugabo bayakorere mu mutekano habe hariho representa kuko ambassade niyokora byose yamyeho mugabo niyokora byose nimba abakozi ari bake muri ambassade nibashiramo abandi amafaranga yo kubahemba bayakure muri abo bacakara abo bakobwa bariko barakorera hanyuma bagire suivi bazi bararonka de rapport bagira de visite mu gisagara kiniki ni mari Riyadh habe hariho ubuterezwa kugenda kubona n'abakozi rimwe mu kwezi naho hoba kabiri rimwe mu mezi abiri sava mugabo baba baziti itariki zinizi duteza guhura n'ababosi babo esirita ababosi babe baziti hari umuntu aze kubaserukira abagiri aje kubasura avuye mu buserukizi bwa ambassade yabo reka tubahereze iyo freedom bagende bumvi baganire nawe uri kurabyumva amabagata nibahamagara abakozi abakozi ni kuba confirma mugabo basaba uruhusha ababakoresha kubera azo bari ibintu biri administratif nta mukoresha yoreka kurekura umukozi wagenda aze kubona na ambassade nibikunda ibyo ukunda mugabo ibyo bintu byo kuzamuratora umuntu yiviriyemo yava nk'uyo Karine sinzi yava ibyo bintu by'inuze by'amanyanga bakora ngo nuko ari umukobwa nimba yatanzwe n'umuntu wo hejuru akaba ari bace batora ngo baramurungitse no iri foko haja y'umuntu w'amategeko akagira nimba ari umwavoka nimba ari umuki ese tukijya kibanza ca Karine bavuga cyateza kuba kirimo umuntu w'umwavoka azi les droits urumva azi les lois et les droits hano gufata umuntu haje sinzi yavuye atazi n'ukuntu asubiza abantu ngo niwe ari karajana nimba ari umuntu agwaye babimenye jewe icyo nsotera cyane
habeho de representa barepresenta abo baze baratemberera abo bakozi ashaka atanga raporo amenya ati umukozi uyu nuwe yarafise iki kibazo ndiko ndagikurikirana na kiregeye kuko ego Arabia ni kinini mugabo Uburundi ni bwongereza amafaranga arahari abakozi bababwetereka babakateka amafaranga ya nayo aba percentage mugabo baronko umuntu azaza arabakurikirana nawe ahembwa abayeho byo babyiza ashikiriza raporo no gucungira yuko ngo ambassade nibizi ngo leta nibizi gute none ubuko bazotahana ibiziga nibazobimenya kuri aeroport nibazokwandika raporo y'ikiziga cyatashe pourquoi pas batotanga raporo y'umuntu yagize ikibazo hariya ari karatabaza n'umuntu gufata umuntu afise amasekatrice afise inyuzi za operation ukakubita kuri sonde ukagira iyo ni imanisme birababaje leta y'u Burundi nireke kuza iradufata nabi ifata nabi abakozi nibavuge ati nimba baciye mu gifuri sawa baponyotse nta yindi shwa bafise ni manque d'emploi iri mu gihugu ibyo birirwa baravuga ati ngo abantu ngo nibagire ngo ama projet ngo bagire ikingo wotangura kugura ubuntu buke ibyo ababikora bariho n'abandi baza gucakara mu bindi bihugu bariho ibyo byamyeho kuva kera n'ibihugu bya Zaburayi uzosanga abazungu bamwe bari za Afrika y'Epfo bagiye kurondera y'ubuzima ibyo ni bisanzwe mugabo il faut qu'ils ont les droits kandi il faut que leta ibitena en charge c'est son citoyen hano hoho ndavise icyo naje ndakubwira kubijanye no kubahiriza amategeko ya bano bantu ahubwo baratswe uburenganzira bari bafise kera abagenda muri Arabia Saudite nta telefone bakwa umuntu yashobora kugira ivyago agatelefona mugenzi wiwe tindunyikira mayini tagira here hanyuma nze nitabariza canke ageze muri kontra bamurenganya agatelefona kuri ambassade ya Miriyo kandi yarabafasha kandi atari babarongikayo akavuga ati agatelefona mugenzi wiwe ati uravuga icarabu je ntaco nzi mvugana na bosse bakavugana hanyuma bikagenda neza ubu rero iki kintu bita ngo urusukirane rw'amashira hamwe nk'ivyo bita ngo mega n'ayandi bashamwe nyene yigenga urumva aya yose arongeka abantu muri Arabia yose ubu yashizeho itegeko ry'uko bakwa amatelefone bagiye gukora ibaze nawe umuntu aje gukora mu nzu y'umuntu bazi ko ari bikoko bagashiraho itegeko rivuga ngo babaka amatelefone ku kintu kijanye na telefone nogira ico nakivuzeko telefone zifise akamaro kenshi kandi zifise n'ingaruka nyinshi abantu nabo bamwe baragoye gutahura no koroherezanya d'un côté ndashobora kuvuga ego d'un côté ndashobora kuvuga oya d'un côté ego ndyari nta muntu ari sanse kwa telefone mu gihe aba ari umuntu akuze mugabo dans le cas de travail même des discussions physiques tubonana je ukansanga ku kazi ngo je kunganiriza nibyemewe ko ndi ku kazi pointre ikintu naco kitaramenyekana ni ikora ryabo n'abantu bakora ntibazi n'amasaha y'abakora n'amasaha y'abadakora donc bakoreshwa nk'abacakara de moment l'autre narepo kuko nakubwiye iyi population bariko barakorera sabantu nakubwiye bafise yindi mico yiwabo bisangije nagashizemo au départ n'abantu badufata twebwe les noirs badufata nk'abanuze nk'abantu mengo n'abantu batawe ashaka apfume ngo nta kibazo kandi bo burazi ko muri ruzi yabo bavuga ati n'umuntu apfuye bobo n'Imana babagiye mu ijuru babandikishije rero umuntu akubwira ati umuntu arakubwira ati umuntu apfuye ndamwishe mbangiye mu ijuru urumva il faut gukorana nawe avec intention noze ya amakenga ukumva we ntacaha oriye ko twebwe abirabure tuzi yuko umuntu yisha umuntu ebana
uragiye kaputi birahetse urumva mugabo bobo bakubwira ati wishe umuntu ubugiye mu ijuru ibyo nibyo gutira ko attention telefone hari abandi abazikoresha nabi irebye ugasanga n'umubosi ariko aramubwira ikintu afise telefone mu maboko aho kugira namurabe yumva ibyo ariko aramubwira yagumye yirabira ukazamva mbere arashimbe no kuri video ivuga itwenza umubosi ariko aramuvugisha ico gihe aramurandura telefone nikoreshwe mu mwanya wayo nibaza ko ivyo tubikora wavuze byo kuraba utu video kugira iki dukore mu gihe uzi yuko akazi wagahejeje ubonye naho yuko nibyo abini navuze bica biza kuba muri ya cagisata ambassade cyangwa igihugu kizokreya cyo kuza kigira suivi yabo umwe wese akavuga jewe nta telefone nkoresha ariko ku gatanu niho ndayikoresha ariko naho nyene barayinyimye ntabwo bikunda ko ndayikoresha cyangwa vore meme n'ababosi hakagira igihe baba nabavugisha wewe umukozi wamufitani ikibazo cyayi akabivuga nawe nimba ari wa telefone bikamenyekana ati jewe nta kazi akora nukuri hari abana bageze ku telefone n'umubosi ava ku kazi agasanga nta cyakozwe ibyo birazwi hari abo bariko bashobora kuba bagize ibibazo bivanye nuko telefone yaramutwaye uyo rero ari nk'ico gihugu akabazi ko telefone yamutwaye ashaka nayireke asabe umubosi we tijewe nzoza mvugana nabo muhira umunsi wa gatanu canke nimba ari samedi abiherezo donc telefone ayihereza umwanya muto nukuri urazi ko no mu Burundi iwacu baravuze ati abaganga ubu nta gukoresha telefone mu gihe bari mu kazi sinzi ko babikurikije n'abarimu ibyo bintu ko ari umwarimu yasohoka ngo agiye gutelefona umuntu ugasanga na science y'ikuru yiwiraheze atigishije abana ari ku telefone ibyo biranzwe rero no saba bashikacu bari ngaho bagerageze kuminimiza umwanya wa telefone ube mutoya cyane ku mwanya w'akazi ikindi naco nimba bosi bariko baravugana nafate telefone ayibike bosi pana kumuvugisha wewe ari kararaba muri telefone umuntu ari karakuvugisha ifo kumuraba mu maso ukaraba uko ari karakubwira pana guva ari karavuga wewe nawe telefone iri mu maso donc bitwe yuko umwanya wa telefone bawugire mutoya babihebe ibyo by'ama video by'ibikini bakora akazi nibyo bagiye kubera igihugu cyacu tabuzi buboneka bwinshi nibagende rero bakora akazi baheza amakontra yabo umubosi amushimye bakeneye ko yongezwa mugabo ikintu ndekraye mvuga ati nimba bakeneye yuko yego ntawo usibira urupfu mugabo pana urupfu nk'ugo rw'umuntu ahera kwa mbere ariko aravuga ndapfuye agapfa ari muri ndapfuye kuwa gatanu bakaba barahambye hariho amategeko noneho ajya amashira hamwe yo nyene makeya yashizeho ariko nayo ntiyubahirizwa kuri izi mvo turiko turavuga hano barashize amategeko avuga yuko umushagara wese umukozi mu cyaro bavyita abashagara umucakara mu kirundi umushagara wese ari muri Arabia burya hajya mu mategeko abagenga ararikuriye n'imiburiburi kuvugira ku telefone umuntu wikabiri nayo bonyene ubwabo bishiriyeho ariko nubwo n'ivyo bintu mu byukuri n'ivyo bintu bidakwiye ntibavyubahiriza bajya barabu baca bari kuvyubahiriza hano rero jewe ndafise na video nabasangije ngaha Karine ariko wenyine ariko arabivuga bijye yavuga rero nibaza ko atari byo yikuriye mu mutwe kuko ari umukozi wabajya aya mashamwe yamutumye n'umukozi yari kavuga ivyo yatumwe avuga yuko ukora hanyuma ushatse uvuga ku telefone ukavuga waheza ugacohereza inyoko buja gacaca kubika telefone urumva burya bijya rero umva byose n'ivyo bya kabiri mu ndwi bari kuriwe n'amategeko ntibabironka hari n'ababironka bagahabwa amasaha ngo nk'abiri gusa kandi amasaha abiri iminota bahabwa iminota none icyo ndacumva nukuri imbone jeje nagumye nvuga bajya abantu mu gihe baba bazi ko baguha amahera yabo
nta munota n'umwe bashobora kuguhereza ngo uheme monsheri je ndetse kukubesha je ndakorana nabo bagize ati baramuhaye akantu k'akaposition gatoya ko kuba ari umushefu wa ekipe ni muhema kuko bafise akantu kakagaye ku bantu babirabure wanashaka n'abazungu ntibumvikana n'abazungu bafise akantu ko gushaka kwishira hejuru uko no kuri ntubesha yumve je nkorana nabo barafise akantu ko kwishira hejuru nico gituma renda kubwiye ko umuntu wese azi ko ari karamukorera azi ko amuhemba amafaranga ashaka yitonde ku kintu cyitwa umwanya w'umwarabu mugabo nawe ntacaza ngo arenge amategeko kugira rero ntayarenge nuko haba hariho suivi abaziti umukozi nkoresha ibindi ko ndamukorera hariho inama bama bagize n'abashefu babo kandi birashika no muri guverinema yacu akabazi nako kantu basiko gahari yo Jacqueline ndamukoresha sha ibintu ndiko ndabigira mwindwiza azohava bivugana nawe amushefu wabahora aza kubaraba akababaza amakuru y'ukuntu babayeho urabyumva kukana urakumva kukana ndakumva gose ndakumva kuko hariho wibaza ko takintu kohindura mugihe bo babazi yuko hariho suivi y'umuntu yama yaje in self danzemo akaza kabakoranya bakavugana bakagenda nimba ari ibintu bikomeye wa wundi yari bije kugira nuzeye agatelefona cyangwa akaza kibonanira n'umubosi bakagira entretien ya nuze ya social yiwiwe n'uyo mukozi nimba ari umukozi afise ikibazo akabimubwira kuko nawe uyo mukozi yarabibwiye uyo musuperviseur hanyuma wa mukoresha wiwe nawe bavuganye n'umusuperviseur akaca abigira gute abiyinitializa bagasubira bakajamboneta mugabo mu gihe azobaza ibi naho ndamuta hanze ahubwo no kubiri wabo niyagenda yo baramutikura reka ahubwo ndamumena amaso kuko n'uburi nahungaja icuracumva ndacumva cyane ndacumva gose c'est ça qu'on doit jongler avec nukuri je ndasabye igihugu cacu gisubiremo amakontra kirimite les agences none kubera ki oui les agences sindabyansi none guverinema y'u Burundi irafise agence yayo nayo abakozi bacamo basi bobo baba batagira ibibazo ça c'est point d'interrogation est-ce que none guverinema irikira kora iki kugira ihubure ayo ma agence y'ukuntu bateza kugira suivi basi nimba ari agence étoile irungika abakozi irungika n'umusuperviseur azoteza gusupervisa abo bantu bayo indani donc ari ndani muri Arabia kandi byo kurira guhamagara umuntu w'i Burundi ukamuhamagara we uri muri Arabia no habe hari umuntu abaserukira wo muri iyo agence ya Etoile ari muri Arabia ategezwe gutanga raporo kandi izo raporo zitange ziciye muri ambassade hanyuma amahera yo guhemba uyo mukozi yagiye muri Arabia kugira akurikirana abakozi b'iyo agence Etoile azohebwe n'abantu barungitswe na agence Etoile mu mafaranga bagenda barakata make yabo bakozi barungitse sont des choses simples ega n'ama simplification ibyo babigoye byo bari iki ivyo bintu birashoboka bijya n'impamvu namvuga ati ibi bintu uko biri kose leta ishobora kuba atabyizi namavuga ko ishobora kuko hajya biba byangoye kumva ibi byose udondaguye ukuntu umuntu agenda agasaba lisanse yo kurungika umuntu muri Arabia avuze ko azomufasha kujayo agasaba viza bakayimurungikira akamurungikayo hanyuma ijisho rikaba ribayiryo naragerageje kubaza bamwe baravuga ati mu masezerano bafitanye na leta harimo ko bagenda bakagerayo abakozi babo hanyuma bagakurikiranwa n'ujya muntu yitwa ko ari ku biro ujya muntu ari kuri office none nimba batabikurikiza reka ndakwereke ikintu je ntarumva gushika isaha ni ikintu babarungikira hariya nimba bavuga yuko badatunga telefone
none umuntu adatunze telefone azovugana n'umuntu ari ku biro yasigaye ku biro aho yakiriye bava mu Burundi gute ko hari bajye baraho barazi ko ari babi hiyongereye ko iyo video yo ivuga ngo ntibatunge telefone urumva hari umuntu ashobora kubona amezi 5 na mangaha nabizanye amezi 5 atarahembwa ataravugana na inabuja na urantunga ataravugana na nyina nase ataravugana n'umugabo ataravugana n'umwana ataravugana n'umuntu mu Burundi ujya muntu muri Arabia hajyashikiye ntacyo bimubwiye ntazi ko yapfuye hari abantu gushika isaha namamfasha bakarinda bagataha office yo mu Burundi ikumva bageze mu Burundi batazi uko ibyago bagize ibazi kuvuga yuko batabizi nukuri barabizi ahubwo n'ubwicanyi bwaje mwayo majanse kuko ujya mukoresha w'umwarabu ariko aramukoresha nukuri ndakurahiye uko bigenda kose aratahamagara ijya ajanse amumurungikiye eske Daniel urisire ko je wondungikira umukozi nkagiranira nawe ikibazo sindaguhamagare wamundungikiye urisire bo biragoye nyene urumva ntivyo kundi ivyo nawe uravyumva ibyo wobyumva kuri ajya amajanse ari mu Burundi nta bindi yagize ariko arategura itsembatsemba ryo kwica abantu kandi leta ibibona kuko ujya mukoresha arinze afata ujya mukozi kujya aba yavuganye n'ijya ajansi yayimurogikiye ibyo rero nibyo leta itegerezwa kugira gustatua ku updatinga amakontra bafitanye bakabashira ko rigere ikindi naco eske aya mafaranga umuntu ngo agomba kuja muri Arabia bariko baraka baka umukozi eske leta yazi ukazamba ngo zana miliyoni 3 ngo zana ngo amadolari ngo majana 5 ngo majana 4 ngo kugira ngo ugende hari habemera bakayatanga mugabo hakaca haza nuzeya visa bakaca bayigurisha bakemera bakagenda bagahindura passport yushushe wende ngo watanze miliyoni 2 akacaza watanga 5 bakemera bagahindura passport bagashira kamazina y'ijya visa yaje bakabikora vite fait muri noza muri pafe bagahindura amazina y'ijya passport yaje ko visa bakagira yindi foto akabari hakagenda uwundi wakariya donc wa original y'iyo visa agasigara bakaguma mubwira ngo mu ndwi 2 ngo mu ndwi 2 ubu rero ubu hasigari demo ubu bitwa mu mezi 2 urumva eske ibyo leta irabizi ayo mafaranga bariko batoza abantu bafitiwe amadeni yayo mezi 2 batanze miliyoni n'abantu benshi eske ibyo leta yo bibizi none leta yasinye iki nuzeya ministre wa relations extérieures ahagaranye n'umwarabu yambaye ikanzu bahana impapuro bahanye iki niba bitubwira ibyo bahanye ko yavuze n'ubu audio zirahari no aba video warahari iti ubu ngubu ibyabakoze baja muri Arabia Saudite cyaheze basinya amasezerano ko bizogenda ngo bigisigaye ngo ni equipe bagiye kuzogera ya leta yo kuzirungika abakozi none iyo equipe yaraba cyane nabyo harimo iby'amasoko byo kuganya amasoko na ari naco gituma abantu bariko baragenda gupfirayo nibavuga yuko atamurundi numwe azoja gukorerayo babihagarike babakureyo bose basibaze hama bakubitanire ngaho mu Burundi twese tuje turakubitanira mu masite ariko ntuze turumva abantu bariko barataka bakarinda bapfa bariko barataka wanashaka bino bintu birashavuza igihugu ukuntu bicavuza igihugu ni gute nama nabivuze hariho ukuntu bashaka kuba bihenda mugabo batabizi reka ndakore ukuntu je mvuga ko bishafuza igihugu wanashaka urabona nimba uyu munsi umurundi agiye muri Arabia agahura n'ivyago hanyuma agapfa kandi agapfa yishwe uriko urantegera twebwe twabimenye ntitubura gutohoza icyo umuntu icyatumye umuntu apfa kandi rero urumva twebwe turatohoza tukashika no kumuzi nama nabizanye ngaha umuntu apfuye
apfiye muri Saudiya ari muri kontra yarungitswe na agence runaka yahanahana yaratabaje amavideo yo gutabaza atarapfa wabiciye ko kare ngwaya mwico gihe aje mashirahamwe yamurungitse twatusanga niyo umukoroneli runaka na karorero kuko harimo iz'abasirikare harimo iza polisi abategetsi harimo iz'abari mu mugambwe uri ku butegetsi n'izindi nk'ivyo nyine usanga birimo kandi biragwiriyemo uko niko kuri urumva bino rero ntibiza kwambika isura nziza Burundi uko biri kose uko bigenda kose biza kuza byambika iceyi igihugu kandi ugatusanga yamashirahamwe amwe atamwitayeho kubera ko ari icari nyene muri leta canka bene bari muri leta ugatusanga bitwaje ico kintu mu kutakurikirana bari abakozi hanyuma ejo hari ababivuga tukabishira hanze ugasanga ahubwo twente twaye abasi ngo we ngo umwasi w'igihugu ngo uriko vuga ibi ngo uriko berekana none umuntu ariko aranyanyaswa ariko arakubitwa ariko aranyuruzwa biraboneka muri Saudiya araye mwibarabara asohowe mu nzu ariko afatwa ku nguvu yimwa amafaranga umushara wiwe urumva ariko arakubitwa yimwinjya aragwaye ntajanye kwa muganga ivyo bintu bivuze niwe mwasi w'igihugu canke uwamurungitse wewe atariko arakurikirana ivyo bintu kugira ngo vyose bishigwe mu ngiro niwe mwasi w'igihugu niwe bose ikindi naco jewe ico nakebura n'igihugu cacu hari abantu bakunda kuvuga ati ngo nimba wambika ngo ikirezwi wambitswe ngo ikirezi ntamenya ko cera twebwe igihugu cacu ega bayaronka barayaronka mugabo uburyo burimo babura nayo bahemba abana canke bagahembwa batevye mu gihugu ngwati ngo nibarindire ngo ibizoba ryari muri 2040 iyo strategy yo kurungika iyo manu yaribonetse y'abakozi y'abarundi kazi canke abarundi bagenda gukora hanze yari chance ibonetse ku madevise canke ku buryo igihugu cozoronka cyane gose kabisa mugabo bifatwe allo yego ndakumva bifatwe mu minwe n'igihugu pana agence yuyu ngo nuko ari iki pana agence yuyu ngo nuko ari iki no nibifatwe mu minwe n'igihugu amafaranga yinjire aja mu gihugu ca leta buguruze amakonte yabo bakozi hanyuma umwe wese konte aho yayuguruje bamenya ati yahembwe bakataye amafaranga akarungikwa kuri konte y'igihugu uza abantu bari y'amafaranga leta yo kwinjiza naho bogenda barabakata pourcentage zibiri ku mushahara wibaza ko bangana guta amafaranga igihugu cyo kwinjiza kwereka none abategetsi none biyumvira iki kwereka ico kintu badashobora kugikora kikanyarutsa mu gihe bamaze kugisinya kandi bagisinye caratanguye bahindura amastati mashasha ibintu amagence abivemo bakubitemo abakozi ba ministeri bazohembwa nayo mafaranga azoba yakashwe mwabo bakozi mugabo habeho suivi y'abakozi ibintu byose bibe byagerezwa leta uriko urabyumva leta kuko ifise uburyo bwinshi ifise uburyo bushoboka bwo gukurikirana umukozi umwe wese ahari muri Riyadh canke mu kindi gisagara kuko si Riyadh gusa hariho n'ahandi kure nivyo byabiri navutse irifoke leta idona d'emploi itanga ubuzi ku bakozi niba binjize barekrita abakozi bazogenda bagire amasiege muri Riyadh no mu bindi bihugu no mu bindi bisagara by'igihugu hanyuma bagira suivi yabo bakozi hanyuma agahembo kabo kave nyene muri abo bakozi nabindi nukuri ivyo bintu bizaba bitorewe muti n'abakozi bazokora bisanzuye abakoresha bazoronka amahoro canke bazobona yuko ibintu byarahindutse mugabo urazi gukoresha umuntu uziti aha ndamwica ndamwihambire nta no uryogora Chiwe bambanyirika amategeko bakambwira ngo urumva ngo ngo je ngo naramuguze ngo amafaranga yanje ngo mbwirizwa ngo kumukoresha ngo ico nshaka nkababaza tese none ego waramuguze wamuguze ngo
kujya bagura impene iyo uyiguze umenya ko ugiye kuyijya itazosubira iyo wayiguze uwo n'umuntu ahema ushobora kuyica uko wishakiye imbere y'umwungere wawe impene yoyo yiguze nyira yayigurisha ziko itazogaruka mugabo hajya novuga ko ari ni nka rent ni gukotesha ndamuguhaye imyaka 2 uzomusubiza bavuga basi kugira byitwa yuko batabaguze batume bazogenda bavuga ati okay namurihiye amafaranga y'itike yiwe anganuko nzoza ndayamukatamwo makayarishe muri iyo myaka 2 ya kontra nibyitwe basi ko babaguze erega igituma bavuga ko babaguze aya majanse asigaye akata amafaranga menshi bajya barondera abakozi erega niyo secretariat itege urumva ikintu gisigaye gihari ujya muntu tuvuge nimba ari Asadi arondera umukozi mu Burundi aca kuri agence runaka tuvuge agence Etoile iyo Etoile bakaca babanza bakumvikana ati je kugira ndaguha umukozi uzomereza ibihumbi 10 by'amadolari urumva umukozi ubu hanyuma ya Etoile nayo ikacigenda ikarondera umukozi turazi rero hariho umuntu arondera umukozi byihuta azana miliyoni 5 wa mukozi agatanga 5 wa mukoresha nagatanga ibihumbi 10 mbwira nawe ari wewe umuntu uri ibihumbi 10 naho bya 5 by'amadolari ukabitanga ukuze umuntu urihiye umuntu wewe gashahu uwo mubona na telefone atari karakora akazi erega ninzigira abamu ngo afise telefone nari karankorera akazi ngo byaze umusaruro wajya amafaranga yaje urabyumva irifoko abantu bajongera nisharirira bamwo jewe nkoreshe telefone nubona nari ibihumbi 5 byaje by'amadolari nawe ukoreshe telefone cyangwa ariko wotuma buritoza basi n'utuntu uzura koropa kwisima n'amaboko mugabo abone yuko ata telefone ufise mu maboko kubera barabishiramo n'inzigo harimo n'inzigirimo kandi inzigo urumva nanyene bayitegwa nabi wacu kuko urumva ko ayo majanse aronka amafaranga inshuro 2 umukoresha afisa yarungi n'umukozi afisa amahera abahemba urumva kandi ibyo bije ubuvuba ubu ngo basigaye badiskita ava bararungika mengo nimba ari amadolari 500 y'agashimwe ku muntu yaronse umukozi arungika mugabo ubu ngo busigaye bija mu discussion babahereza amahera menshi eski ibyo leta irabizi mugabo ihora yihoreye kuko nibya bindi ngo ni kanaka unishirahamwe rya kanaka ibyo ntibivemwo ivyo ubuzima bw'umuntu nakanaka ivyo birisha igihugu no kuri kandi byishe leta yagize icyumviro ciza cyane cyo kurungika aba barundi kazi gukora ebana yakoze igikorwa cya kivyeyi ahubwo ikibura gusa none uyu munsi abantu barungikayo babayeho gute baciye babaheba cyane je birambabaza vraiment iyo ndiko ndatabaza ukumva abantu bariko barambwira ngo urumva ngo none ngo kuvuga ngo none ngo bona ngo bihindura iki kuvuga aho kugira ngo wishimire ko basi navuga ucunshigikira none gutabariza umuntu uri kurerekana ingorane karahura nazo icyo nacyo gihave libikosa koko namanda navuga hano ibi bintu ntitubishiremo politike byo gutabariza umurundi kazagore muri Saudi hano nta politike irimo nukuri kiretse ugombye kuyishiramwo uko vyumva nyine mugabo hano nta politike tugomba gushiramo kuko umurundi kazi n'umurundi yari hose n'umurundi agize ivyago mwiteho akeneye kuba cyane gose abeho rero baca bazira mu politike n'ibiki ariko je nagira ngereze ngaho mugabo ikindi kintu mutanga ko nkavuga ko leta irabifise mu ruhara cyane abakorera leta barabifise mu ruhara babijejwe kuko c'est déjà abantu 3 mwisemeni mbonye muri uku kwezi kwa 3 abantu 3 bapfuye bariko baratabaza ni 4 ariko nta tangazo na rimwe turumva n'igihugu gitangaza ati turahojeje n'imiryango yabuze kuba abana bariko barapfa
haheze indwi cyangwa amezi abiri bariko baravuga yoyo turagowe yoyo turagowe yoyo turagowe ubu message buza buvuye ha mugabo bw'uyo muntu ariko aratabaza umuntu akarinda apfa mugabo leta ninunze ya ni ambasade niratanga nitangaza ivuga ati turahojeje n'imiryango yabuze hari igihe urumva nimba niheze oya ntarirabaho n'ukuri none n'abenegihugu bapfuye canke ntagaribo n'abenegihugu nyene n'abanyagihugu none ucuvuga ngo leta ntibizi gute ikete ministeri yogenda ikandika ati twarabonye ibintu bibaye abana barapfiriye mu gihugu turahojeje imiryango bapfuye mu buryo ubu n'ubu bariko baratabarizwa mugabo ico nico kica cerekana abarundi abantu baradukurikirana mugabo nagacerere nibaza ko atanamwe ndabibona amakuru ndayakurikirana amanuze ndayakurikirana ntaho ndabona itangazo na rimwe rivuga ati turahojeje abantu batatu bapfuye mu kwezi kumwe kandi bariko baratangazwa ku marezo sociale ugerageza kubatangaza bakarinda bava mu mwuka n'ubu hari undi muje kwerekana ageze habi asigaye n'ukuri n'ukuntu ameze ugenda urabe asigaye ku mutwe yavuye mu Burundi aragenda agezeyo ntiyagize amahirwe yo kugira cyagwara agwaye ageze bakigera mu kazi aragwara none bariko baramutererekana urumva ashobora no gupfa nawe nyine kandi ageze habi hamwe yomara iyindwi ntashaka kuyimara hamwe batomwitaho mu buryo budasanzwe ntashaka kuyimara kuko ntagifise amazi mu mubiri ntagishobora kwijana ku toilette n'umuntu umwe ntamujana ntibikunda urumva kubera ko ataruguvu na rumwe agifise novuga ko ibi bintu leta y'u Burundi kari nka kamanu kabonetse leta ikaronkamwe amafaranga abenegihugu bakisununura uko warabonye byari bifashije cyane gose abagiri abakifata neza bamwe barubakiye abavyeyi babo abandi abana barize baraguza amatongo urumva bamwe barigisha abandi bene wabo bari ngaho mugabo leta yabishize mu gufyina je no byita ko ari ugufyina nukuri ntibakurikirana iki kintu kweri rero nibaze yuko uwo bari umwanya wo kugira gute wo kwerekana ko ari umubyeyi ni umwanya wo kwerekana ko ari umubyeyi ku muntu aba ariko aragenda gucakara hanze kandi ibi byose biriko biraba kubera iyi leta nyene ariyo nyene yanse kurondera ubuzi bareka abinvestise bashaka bavuga ati uwinvestisa nani kintu na kimwe tuza kumusaba imyaka 10 ya mbere naze yestarabyi wiwe akora ahereza ubuza bene gihugu abajene bakiri bato baronka ubuzi hanyuma mu myaka 10 niho bazotangira gusinyanira na leta ibyo izirahereza leta mugabo bagire biro bitaratarize barondere n'ahandi naho nyene bafatwa nabi c'est pas bon nukuri leta turagusabye uri umubyeyi ntubandanye ukore nk'ibyo uteza gukora leta yagize neza ku busanzwe kwiyumvira kurungika y'abakobwa kuko abakobwa basa n'abantu bari baciwe kwiteka mu Burundi kubera ko nako by'umugabo ni bari kwisonga n'ahandi hose haboneka akazi wasanga ari abagabo bajayo canke gutembera mu bibanyi bya Uganda za South Sudan ugenda Kenya za Tanzania kugenda za Zambia hagenda cyane abahungu rero kubona igihugu cemera kuvuga ngo ndungikira abakobwa urumva ko ari avantage ikindi noca nkebura kuri bashiki bari hiyo nukuri bamenye yuko bakorana n'abantu bafise inzigo ego murashobora umwe kuba mutwenga mugabo baragira akantu k'inzigo bivanye n'amafaranga donc umwarabu n'umuntu ku kintu bita urufaranga ngo baravukanye kandi ikindi naco bamenye yuko bakorana n'umuntu awewe yisha umuntu
yitwa ko aja mw'ijuru. Daniel, we warakuze wumva yuko wishe umuntu yuko uzoronka amahoro? Oya, reka icyo ni icyaha kitavuga. Bobo niyo nuzeya yabo, niyo nuze yabo, niyo doctrine yabo yuko yishe umuntu aja mw'ijuru. Hanyuma ikindi bagabanye telefone. Nukuri akubonye ufise telefone umenye yuko inziga imurya. Nujya munsi wa gatanu, nujya munsi nijya minsi ibiri babemereye ati mwokoresha telefone. Mushaka muyikoresha umwanya muto mwereke ko atari uvugisha abantu bakeya babaho. Ushira telefone hasi. Uko kubonye ufise telefone nino munsi wiwawe muga barakugirira inzigo. Hari ikintu cyashigikira gusa urumva? Nuko hashigwaho amategeko mugabo hadakuwemwo kubaka hadabayemo kubaka telefone. Oje na telefone babaka. Icyo kintu sindacemera. Bake telefone ahubwo bonyene abari bo bahibihereza umwanya muto ya wa telefone kugira babereke ko atasusi bifite nayo mu kugabanya kuvugana n'abantu benshi bimutwara umwanya mwinshi. Urakoze kwiyo mpanuro. Hariho ubutwara amashira hamwe ngaha twavuganye amashira hamwe yitwa Meritus twaravuganye twakora ikiganiro ngaha kiriko kwikuru urubuga nyine Daniel Mugisha urumva yarika twaravuze ko ikintu cy'amatelefone aravuga ati ngo abakobwa ngo ubu bahembwa amafaranga menshi ivyo yavuze baranabibeshuje abakobwa bariyo ku mushahara bakorera ariko ntacyo. Hanyuma ikindi kintu yavuze nakubwira ko nanje tutumvikanye ko birangira mugo babikoze kwa kundi bari bafise umugambi wo kubaka amatelefone ngo baze bagenda amatelefone bajanye ngo kubera yuko ngo amatelefone ngo bafasha ngo gutoroka. Urumva bahisemo rero ko aho kwumvira ati batoroka kubera iki bahisemo kubaka amatelefone ngo ntibatoroke ariko nundi baratoroka. Ere guko gutoroka ari nzatoroka ni kubera ko aba yatabaje kandi ahari haba hamubangamiye kandi adashobora kuronka impanuro z'ukuntu yokora kuko eske warabonye umuntu agiye guhambwa aharira n'umuhamba. Oya kabisa. None kubera ko badashobora kubyumvira ibyo rero kugira bizoberezo ni kubera cage hazoba hariho les agents bobita les agents de supervision. Bazoba bari chaque commune chaque province ico gihugu cha Saudi Arabia hazoba harimo un superviseur ategezwa gusupervisa akagira contact y'abakozi apart y'abakoresha akari hanyuma wenyine initialize akamenya chaque personnel ingorana afise n'umukozi wiwe kuko ico gihe ntabazotoroka kuko nuzovuga ngo agomba toroke ikibazo cyo wa superviseur azokirangiza hakiri kare. Nico cagihe n'ubuzoba gwaye muri ico gihe azobaje gukora iyindi nama canke kubera bazo bafise contact yiwe azoronka n'uburyo bwo kumenya ati umukozi uyu yaragwaye kandi umukoresha we ni kanaka ndagiye direct bakamujana kwa muganga bari kumwe. Ego bakajana kwa muganga bari kumwe akamusigurira mu Kirundi mu Gifaransa ntaba mu Congereza bakamuvura akamenya ati umuntu yavuwe bihagije. Nimba ibyo bisa dakora yaramaze imisa gwaye batazoyimuhemba batubereka kuyimuhemba ariko aruhuke afate imitaruhutse hanyuma abandanye gukora aho yumva amagara yafise ariko uraze kujanwa n'umuntu kwa muganga utumva n'ibintu bariko baravuga. Nuko nibaze yuko ubutumwa bwawe bujya bwumvikanye kandi jewe nukuri je nivyo nari mfise hanyuma reka turindire leta ndibaza nayo irabona yuko ibintu bigeza ahantu bitemba igira ikishikirije igire n'ibyigize nukuri ibisigaye ndabateye intege ndahojeje nababuze hama bari mu bibazo naho bagerageza ingene bazi barashakashaka ukuntu boja habona kugira ibibazo byaba turabe ko bigira mugabo leta ndayisabye mu maguru masha ikorere kwico kintu sino uzohava usanga itsembatsemba rigiye kuba kuko nk'ubu urumva ko hari abazohava baza baraza no kuri aeroport babiciraho. Murakoze cyane ndabashimiye ku ntererano n'inkebuzo yanyu no kudutera intege no kudushimira hanyuma
mugubwe neza aho muherereye. Murakoze cyane nshuti zanjye rero bakunzi munkurikira ngaha mwamukurikiye kino kiyago reka nabashimire. Uyu ni umurundi umwe madukurikira yavuze ati ndafise message ngomba gupartager nsangize abantu bagukurikira kuri no rubuga kuko ivyo uvuga ndavyumva mugabo hari ivyo mpinga ati nk'ivyo bintu byo kuvuga yuko ibiba byose leta itabizi iti uko ni kubesha mbo ariko nagerageje kumusobanurira kandi nawe yavyumvise. Hano nifashishije ifoto y'umukuru w'igihugu kubera yuko ibi tuko turavuga birega wowe nyene nka president w'igihugu cy'u Burundi kumbure niyumva buno butumwa nibikurikira azoca namenye ko bikora ubutumwa reka tubwerekeze kuri nyene cyubahiro nyene umukuru w'igihugu kubera yuko burya ni bafati ya mbere nibi byose by'abarundi kazi bari hari abahora navyo burya byokemuka muri inzira. Ndabashimiye rero mugire amahoro aho muherereye. Nundi muntu bagomba kuterera mu inzira urahawe ikaze ukambarira tukabikora kunyene mu kiganiro. Murakoze.